ibyo nibyo ntazi gusa rero yari gutuma mbwira yuko namuteye inda kandi yose n'amashira ya reka nukoreko ukoze aya n'amashira yose biguma bimeneka icyo gihe wari wikwiye kuki none icyo gihe kandi ndibaza nikajya gakobwa nyene kayi nyandukije kajya twari twaryamanye twe n'abakamara rusi ntiturara ntitujyamo samuronse basi rikabutura simpindura puma ngenda mpitana umupira gusa cyo makaje kumuraba shamuzo bamukoze urumva hari adresse bagize bampaye none gashunze kari bera kuroza ivyo kuri ikeka kariwe naho no kuri bera jewe papa yari yampaye inyana y'inuzenya y'inka jewe mumurondeye akankura ko ibi bintu jewe yayo nyana y'inka notumwa ndayigurisha ibintu bikagenda neza Every story matters. Hello guys, akunze ba STV nze komeze neza meze bonje ndashima meze neza. Rero ndi mucarama ni muri kiganiro cyabaye tujya muhungu baruzi igitsina gabo. Like mvuze igitsina ari igitsina gore igitsina gabo. Sex mu Faransa. Umucangeza ndeza nuko nyene. So rero numvise ko ariko arasaba. Mvuye kuri wa muhungu yaramu fise ja hari amkinama rano yacama adresse mucaramana nawe kwanje mbasanzwe mbamucarama gasimba mucarama mbacarama gahahe rero cyo mugatireka nze kumuraba nandi ndiriye kwanza nare kumwajya baba baje abaheze kuganira tugatireka nze kumuraba icyo tuvugana rero ikintu nyamukuru nje tuyagiye ko nicerekeye umukobwa yantumye umukobwa yarakundanye yitwa Bella nizere ko muvyibuka benshi mwari mwibajije ngo sivyo bari aswata uburozi canke ikaba infection kuko aje nimbigise stanga kuva nk'amashira ko no ko bakobwa biraba bakagwara ama infection tusaki ugasanga araneglishe kuja kwivuza ibigwara byinshi kasha bifatiramo cyangwa ugasanga ni cancer ntawe umenye akuri misi ni sawa kanda mbiri ni charger none Jero kuva cagiye kwanza wakuruka mu mutazananye ujya muhungu jerega na imvuye kukura bari amkinama naciye mu adresse yahuri burya ujya muhungu ubari ko arahiga akazi arabaye ko tworonka n'ikijumbu je nanje ngaha kuri ribarabara kuraba yuko noronka n'usaidia basi na 500 nihoza kugutora ngaha ni anshikana ngaha makaca agenda gusaranda na wene gusa nibihangane na kimwe bizogenda neza none warigeze kuntu mu kibazo cyawa mukobwa ego uzi naramubuze ya naramubuze kandi bamubwiye ngo bamucara mu bwana agenda baza ndabura gusa hari umuntu ejo nasanze akuzi ego nasanze akuzi atambwira ko nyamukobwa mwagenda na muzi atambwira ati ndashobora kugufasha kumurondera ngo ariko kumurongo nivyorosho kumwa telefone afise mugurumva hari inzi yambwiye adresse yambwiye nyamudemu no mutorako reka none kugeregura bava witoneka urumva rero ndagize ndarindiriye noho ndakubaze je urazi kintu niyumviriye ego nubwo uburozi bubaho n'ama infection yarabaho burya oya infection je yarigeze kumfata gusa rero infection ziratandukanye igitsina ni cyabyimbye nkuku yo oya nibihangane none ngaho hari usanga hari nk'inzoka zikagira urumva jana nariko ndiyumvira ko uzogende kwanza kwa muganga banze barabe kuko infection zirabaho oya je narigeze kugwara infection je nagwaye icyo gihe wari wikwiye kuki none icyo gihe kandi ndibaza nikajya gakobwa nyene kayi nyandukije kajya twari twaryamanye urumva jewe ibyo bintu bya infection sinahora ndabibona cyane ntagura kubibona manuje abagenzi icyo gihe wabonye ibimenyetso bimeze gute je nabonye ibintu biza byera nk'amashira je sinzi kora amashira ubu rero n'ubu bira kandi muri mwajya mu mutikinga icyo gihe jewe ndiko ndiyumvira ko
uzobanze ubwire kwanza rero ko ta kanseri irimo kanseri azi ko yica oya je sinemeza ko ari kanseri ahubwo nkeka none uje kwa muganga gacu kibazo umuganga niwe mucamanza wa byose oya reka kuguma mvugi raba ugume hamwe n'undi wabusanga witoneza none ndakubazeho ko mbe famille umuryango meze gute umuryango kujya nakubwiye shangazi ntaza na mama mdogo ntaza Nani aza kuza namwe aza kuraba nta numwe none nta mvukana mbega wambwiye ufise je bashikanje bose baragiye ku bagabo urabona nk'ubu nari mfise mutoyi wanje nawe nari ku ishuri aheze umwaka nawe nta kimwe cyo gufasha akandi ari umunyeshuri ubu naho bari mu bibazo ntiyoza yoca dubura none ko nari nagutumye ni waronka utujya umutwe igihumbi uzonzanire ngenda za kugusigira igihumbi ikiganiro nicahera nta ego nukuri je uzobugize neza urabona nk'ubu njya ku pigu shangazi jewe shangazi ukuntu je yarankunda shangazi yakuroze oya nuko ataza atuma buri canzanire mu gashi abavyeyi bambwiye ko ufise je ndabafise bari kure ngiye kuvuga nyambari mu mara mukirekura mukirekura sikure ku buryo bataza kuraba nta numwe abizi nta numwe abizi canke wakiye kubabwira kwera kumanywa ajyamanye n'uwo mukobwa ndabona nugume hamwe nuze kwikora oya mvuze imitsi yo ngaha musi kuri iyi sexe anje ikivyimba bikaca bituma mbabara reka basi deho kuvugisha amajambo menshi gusa inkuru nenda kuzanya nuko ujya mubera namubuze ariko inkuru nziza nuko nyamuhungu wanashima jewe twana bakamarusi nturara ntitujyamo samuronse basi rikabutura simpindura puma ngenda mitana umupira gusa cyeco makafye kumuraba shamuzo bamukoze urumva hari adresse bagize bampaye none gashunze kari bera kuroza ivyo kuri ikeka kariwe naho oya jewe je ndibaza ni bera kujya je wambajije ujya munsi nkakubwira yuko yambwiye yuko no mutwara nkanka cyo ni cyari kwarampora nta kindi yo abakobwa ni inkozi z'ibibi kweri none nase kumutwara none aca nkorera ibintu nk'ibi je akanduga jewe yaguhoye canke waramutenduka mwihakana ibyo nibyo ntazi gusa rero yari gutuma mbwira yuko namuteye inda nibyo ari kuzana ingaruka mbi je atuma nkorera ikibi nk'iki abayo nibihangane noneho bikorako kandi yose n'amashira reka nukoreko ukoze aya n'amashira yose biguma bimeneka uzobifyonda nibikuda ubifyonda oya ndabifyonze ca mbabara no kuvuga cyane bituma mbabara ntaca mererwa nabi je basi reka ndeka kukwicisha amajambo ko mbona umenga musara nuziregera mwibarabara aho haguma haca imodoka mukanya ngomba ndabe rero cece ngenda ubara kugiye akazi n'umusifise uwo mubera turaza kumurondera none guma hamwe erega no kuguma nicaye ndagira ikibazo ona nk'ubu amashira aratanguye kuza kubera navuze cyane Rabugume hamwe rero ntuguma wikoma je gusumba kwemereye bera n'umunsi ndakikije ndarinda muronse je nukuri bera jewe papa yari yampaye inyana yinuze nyayinka jewe mumurondeye akankura ko ibi bintu jewe yo nyana yinka no tumwa ndayigurisha ibintu bikagenda neza niho cyamara kumutwara rero no kumutwara ni yindi shida urabona nk'ubu kilo cy'umuceri kigeze kuri 4 none nk'ubu inda yiwangira irangoye none baca namutwara hama bigaherera he
gusa nkuko ndiko ndakubwira rero usanga ubwo burozi atari bwo ari bi infection usanga ni kanseri shaje bibaho sinibaza yuko yoba ari kanseri oya kukubera je byatanguye kumfata none iyo kanseri na papa itaramufata na mutoyi wanje yiga agira so yaragiye gushurashura no atara mariage aragira ujya nawo byo nawo bimenya ujya wewe n'umumesha raba mera nk'undugiriza ku kuguru reka rero rero ngomba ngende sibyo wowe genda nukuri jewe ugumugeragereza mumpigire kukugira ngo kuzana muyage jewe naho yoza akavuga yuko abinkura ko iyo nyana y'inka jewe nkayigurisha naco byo babitwaye mu gakandogora jewe ngaha ndabona amenga no kwigeze kumbye ko agiye kubapfumu bakubwiye ko ari umukobwa yakuroze abapfumu urabona bije bintu by'abapfumu bamwe bambwira ngo ni iby'iwacu byo mu miryango abandi ngo n'umukobwa yandoze nta kimwe je nahisemwe ngaho nofatira ko kubera uraza abapfumu bubu pirira amahera baba bashaka kwirira amahera gusa sawa jereka ngende gusa urarabuza kugena usigiye cya gihumbi ndaza kukigwa ntacu nikigwera kunda ndagisigira mu none guma hamwe reka ngumye nicara n'umugongo uracika abakunzi ba STV nakoze gukurikirana ndabakunda cyane je ndatashe mwari amerewe ngiye kumurondera umubera kuko ari umuntu ya adresse ashaka kumutora niho ndaza kumuronderera ndabakunda cyane mugire ibihe byiza. Every story matters.